Samiwell TV, c'est Kelly Marlène Nouveau. Ndagarutse kuri studio, ndagarutse no kuri écran de Samiwell TV. Nkuko mubimenyereye kandi ndakubazanira bishasha by'abuzima muri genre la vie sociale n'ibindi bwabo uno munsi sindi jenyene. Ndi kumwe n'abantu babiri. Mwara mubona ndi kumwe n'umuntu umwe mbwa n'umunsi ndi kumwe n'abantu babiri. Muce mubona yuko bitaza kuba byorosha umunsi cause. Mes vibes, n'est-ce pas? So, je suis avec deux copines, mes copines à moi. Mbwa imbere yuko bipresenta ndabibutse yuko nimba uriko urandaba utaragira subscribe yigire wihuta, like et commenter aussi kugira ngo ubandanye ubona ibintu biriko biraca ngaho iwacu. Aussi uklike kuri cloche ya notification kugira ubone ibintu byose biriko biraca kuri chaîne yacu. Ok, merci beaucoup. So, uno munsi tugira tuvuge kuri sujet iri genre turaba twese ko on est des filles, voilà. Tugira tuvuge kuri question amour, abantu surtout bari vulnérables en amour, que ce soit mu ibintu bitandukanye dans la vie sociale, la vie quoi, vous voyez. Voilà. Tout d'abord, je commence par ma gauche, ma droite. Ok, bon, je commence par toi. Voilà. Linda, vous allez avoir les plus vulnérables en amour, soit un homme ou une femme? J'aimerais plus mon groupe. Et vous, madame? De même avis, c'est la fille qui est vulnérable dans une relation. Ok. Moi aussi, je crois que c'est la fille. Même si vous savez quoi, vous êtes vulnérable. Là, c'est facile à dire vulnérable, mais nous, on est plus vulnérable. Voilà. Je crois que je vais me détailler, non? Détail, Je pense que ce sont les filles les plus vulnérables premièrement, abakobwa bari sentimentales. Tout d'abord, madame, vous devinez votre nom? D'abord, je me présente, nitwa Arlene Gloria Kezumuremyi, niga kuri leadership, amanda mugenzi w'uyu mukobwa ngaha. Reko naratutishira. Reko tukanyaza kushaka kumenya n'abakobwa utiga nawe. Utiga cyane bivuga sina. Nanditwa Pricia. Sinzi ko mvuga izina ryose. Ryose. Musa Instagram. Instagram ndi mvuga wa mbere bise Instagram ati bakizina giye. Oui, bien. Nitwa Shimwe Ange Pricia. Ego nanje niga Université Lumière Mutanga. Kandi bijama uyu. Ok, bon. Reka ndababwira ikintu bakunze kuvuga ngo abakobwa genre on est ceux turi abantu ba par exemple nk'ukunye dans une relation umuhungu ahetse umukobwa vous voyez bavuga ngo genre nimenga n'ibintu bisanzwe nyene ibiki n'ibiki mais nous genre abakobwa iyo bahetse umuhungu bavuga ngo c'est agiye kurondera uwundi afise amahera asumvya genre umwe wa mbere voilà genre muri David ko duheba umuntu parce que twabonye umusumvya amahera ou bien mu bakoshaka kumuheba. C'est ça que je veux. Au fait, oui. Au fait, ça dépend. Dans toute relation, avec l'amour, mais aussi l'argent, vous devez sortir, vous amuser, et donc, s'il y a l'amour, c'est bien, mais s'il y a aussi l'argent, c'est très bien. Donc, ntimushobora kuvuga ngo yamuhevye ngo kubera ngo yagiye kurondera amahera, non? Peut-être ko yakunze umuntu et que yasanze afise amahera. C'est un avantage même, c'est super kuri uyo mukobwa kubera comme on sait abakobwa barakunda ibintu biri c'est ça quoi, des boucles d'oreilles. Il n'y a pas tout simplement parce que ça ne marche plus encore. Ça arrive, c'est juste quoi ma préjugé bihaye, ça arrive, chaque chose il a fait ses fins, donc même une relation, il a fait sa hirera et puis ça commence à être qu'il ne change avec une autre personne. Voilà. Et toi? Bon, moi je pense plus que umukobwa arashobora kuguheba twatamera ufite ko bameta head stone dushobora kugira on peut pas nier iyo danse voilà mugabo aussi une fille arashobora kuguheba parce que ça colle plus votre relation comme même il y a pas cette flamme bien indi yari hari mugikundana mugikudraga Kandi c'est plus parce que nous
ego on a besoin il y a le matériel aussi de tout les la compte bien sûr la compte le matériel turakenera bon hanumwe donatiro badakunda ibintu nyene vyiza n'est-ce pas turakenera kwambara turakenera genre Midolix même si tutabironka bien sûr muga turakenera oya mugabo hari abakobwa bexagera ukamengo urumva ikamengo ntibigeze bironka iwabo ukamengo bon umenga yaje kuzana inzara yose yarafise aje kwigutako unoka di ntigeze ajya mu buzima bwiwe urumva ngo ngaho tu fais ça dans une relation umutype mushobora je numva gute izo nzi numva gute de mon point de vue mvuga nti umuhungu en fait mushobora kugenda kumva ngo ushaka iki uramureka akaba ari wabona nti umushaka ashaka iki kandi ikindi kintu iyo ukunda umuntu biragusamira yego cette façon là urica ukayamusaba ukacako en fait ni en fait uwugira upfe uvuga ati yaciye bagiye urafise ama n'iyo ubigira bien sûr ko hari igihe ubigira mais iyo ubigira c'est ngaho utabigira n'abapfa oui utabigira cyangwa ngo ujye mu kugaragayana j'ai jamais compris ko ikibazo yuko umuntu ari indépendante ari kugayana. Voilà. Il y a des filles qui travaillent, qui trouvent des opportunités partout. Même si tu ne travailles pas, je crois que ça va être voilà. Et toi, tu viens à la coupe qui a dit non. Même quand vous sortez, à la coupe qui a dit non, de partage de facture à Tiboulangaï. Non, c'est choquant même. Quand tu as mis 2021, bientôt 2022. Vous partagez la facture, les gars. Même partager, je vais vous montrer la facture quand même. Akuki ati jewe ndashaka nanje gukontribuwa ku bintu twafunguye c'est très normal uravuga ati cette fille waouh ari muri non ici alors quand tu as de l'argent et t'as une fille banange iyo ufise amahera no t'as une fille bibiri bareke non soit bakufata yuko uri umumaraya canke uyakuye mu bandi bagabo ntiwiga bibaza yuko ari un moyen il est facile cyangwa ishoboka iribaho il est acceptable par la société yo kuronka amahera étant une fille et ça doit changer quoi tugiye muri 2022 les gens il y a un point fort les autres points les gars points vyanga kuva muri relation ngo ni kubera genre abantu benshi babanzi Change ngo ama projet mwafitaniye même les années parce que les années ça compte pas quoi là si tu vois que ugira ugende kuviva en enfer quoi là le mariage ici au Burundi ça dure une vie au fait toute ta vie et donc quand tu vois que toute ta vie ugiye kuba une merde s'il vous plaît changez d'avis. Le choix à divorce ça prend du temps quoi là le choix déjà ma procédure il y a divorce ça fait 5 ou 6 ans et finalement on a vu que kabasi twibanira kunyene tute turishwanira ça devient une habitude donc quand tu vois qu'il y a quelque chose qui cloche ça cloche arrête ça peu importe les années ngo abavyeyi baranzi que là c'est ta vie qui est en jeu ça va sur ubuzima bw'abandi bantu ça ne regarde que toi. Et toi, qu'est-ce que tu as dit, Brive? Elle a tout dit. Elle a tout dit. C'est moi la bonne juste à je me demande pourquoi c'est nous qui souffrons. Like, mes relations, en fait, autour de la mettre quelqu'un de turi, tu connais pas la plus pour charler, nous t'es, alors toi, tu lui dis une fille sur une relation, ça t'a. Tuyitega ngo byinshi kwagenda ukayishira mu mutwe amaguru oui je pense alors que de l'autre côté c'est pas réciproque ubundi muntu abishizemo kuguru gusa kwa bwabirimo n'umutwe no mushatsi abakobwa bafite expectations ari élevé cyane gose à un point où la fille, quand vous parlez 2-3 fois, elle s'imagine déjà le mariage. Mais bon, alors que le garçon n'y passe temps. En fait, je suis pas. C'est juste un test. Mais la fille, il y a une petite. So les filles, les capitaines, les expectations arenze. Ça peut vous blesser. Quand tu es blessé par la personne ou ça fait mal, très mal. Basi ufume basi ugira ubonye umuhungu arashobora kukwereka
mille raisons yo kugukunda ukabona yuko bavuga ati reka nshiremo umubiri wanje wose cyane impuzu byose nshiremo n'amaguru yose nshiremo n'umutima wanje wose mais aussi il faut que usigariza quand même voilà tu peux pas y aller tête baissée ko n'umwana w'umuntu aragira amafuti yashobora kubabaza urumva niko en fait wowe tu espères beaucoup urumva ukaca kuzanira voilà et tu vas blesser tu vas être déçu byose kandi hari ikindi kintu baje ce que je nobwira abakobwa genre bariko baraturana ni ujya muntu mukundana regarde mukunda yose nka 18 ans rero que 18 ans c'est la base uwo bahera kuri 14 murahuye ne t'attends pas à ce que aza acomplete ibintu parce que iyo myaka yindi ntuzi ivyo yarimo nawe ntazi ivyo warimo donc umwemera biva genre uje ngaho wiyumvire yuko wiko mukunda n'ivyo me no kuguheba ntuzopfa ego kumukunda n'ivyo amuhebanye nawe nyene urumva ngo mpeze ngo nzocapfa kinaneza tutabaheba kubera turasanga basanga hera hariho utundi tuntu tuba tukeneye tumutwima voilà wa mwanya tukeneye aho usanga ni mu mwanya ugasanga ari undi pembeni arampa umwanya wa wundi ukwiye arindiriye gusa gufata korohereye voilà n'undi avuga ati bon umuje ndahagaritse burundu jata uwundi muntu ahisemo guhagarika iyo relation si kubera ngo amahera amahera c'est quoi ça bon faut pas oublier que l'argent ça compte nous tous on vit grâce à l'argent donc nshobora kuvuga yuko je vais te mettre na kimufise none tuzorya umuyaga ok je dirais que oui barashobora kuvuga ati bon nta avenir non kubera burya umuntu wese agira genre uyo bari barangana bavuga ngo akundana bangana par exemple umuboyi ntashobora kupermettre umwana wa président permettre umuyaye les gars hari ibintu bitabakompa voilà bitabakomparable ntibibalansinga usanga ko bamuvura bafite akantu nyene ko bariyemera genre byo kwiyemera que cette compétence masculine naho bari ukumva baraguhagarika voilà c'est ça en fait des fois vraiment ndabira mais ibaza yuko dans le cas où umukobwa wowe ubona yuko la relation ça ne marche pas ça ne va nulle part ça ne va nulle part kuko aussi bitagenda niba bigenda en fait il faut voir ati tuko tugenda on y va pour faire quoi kubera en fait dans une relation c'est deux personnes n'ama background abiri ari totalement différent age kubera jewe ndafise façon nakuze et le garçon yafise façon yakuze et du coup si on vient tukaca dutangura kuvuga toi ibiri kuragira si byiza nawe si byiza non apprends à vivre avec nimba ari wabonye umukobwa afise confidence ariyemera y'umuntu uko ameze ne va pas dire ngo ujya mukobwa ameze kunuko alors que ntuzi ingene yakuze ahubwo essaie de comprendre ukuntu ameze pour essayer de trouver ingene mwobana avec ama bagage yanyu et puis trouver le moyen d'y aller muri kumwe oui kuko ce sont des choses qui sont compliquées mugire communication surtout muvugane kubera s'il n'y a pas de communication la base de la relation c'est la communication la base ok je dirais que attendre la communication oui le mot doux ça vient après non, je n'ai pas dit ça pour ça. En fait, l'argent, il est secondaire. Ça vient... Et ça vient après pour compléter. Oui, vous pouvez avoir de l'argent. Au monde n'a pas ça, mais akaba ari wa umuntu ayakurungikira kuri telefone même kubana nimubona urabura bitangura en tout cas pour moi je n'ai pas non en fait les gars bashaka kundana ça veut pas dire que mwamana non plus kubera none yakundukiye mais ça c'est déjà un signe d'amour ko yakundukiye non ça je suis totalement mais c'est quoi ça kugira ok naramutse amahera la semaine prochaine nanje nzoza hariho umuntu
genre mushobora kugira mu marelation cyangwa mushobora kuvugana akabona yuko we niyaguha amahera bizoba bikwiye Non, oya niyaguha genre niyaguha je sais pas le téléphone impuzu ibiki Non, ego ngaho mais non Ego. moi en fait jewe ndakeneye gucommuniquer quand tu es dans une relation avec quelqu'un c'est-à-dire yuko mumenyana en fait genre mucommuniquer Oui. non on peut pas là on dit qu'on est calme on dit vite douche on a fouillé Non, en fait, la communication, c'est ni comment vous construisez votre relation, sur base de quoi, qu'est-ce que vous voulez accomplir ensemble. Voilà. Kanyene yuko muri genre activité quotidienne quoi. Je sais pas. Ok, c'est ça une activité quotidienne alimo. C'est une activité non? Mais activité quotidienne alimo genre comment kanyene kumwiyumvira like ibintu nk'ivyo amahera ntuzamuye ko butarja ngo bica bikompleta akanga kera non ça complète pas à 100%. Mugabo. Ok, ça complète pas mugabo hariyo nyene none erega moi je dis ayo mahera je mumva ndiko ndavuga c'est pas yayandi ndagusaba non toi tu te dis ko ndayakeneye tu m'envoies ça kandi urambwira ati je t'envoie de l'argent moi ça ndazi yuko uyafise ayiwawe but this is for you nyene ndabizi pour t'amuser avec des amis ibintu nk'ivyo malheureusement ça n'existe pas ngaha bon barahari ababigira gusa si benshi kubera usanga baca bibaza ibintu byinshi en fait ino ngaha mu Burundi l'amour on prend ça comme ikintu qui est compliqué alors que c'est très simple mubigize neza avec nyene un bonne de forme bikaba ari ibintu biri bien ordonné bikaba ari ibintu biri nyene there is freedom in it nyene biratesa but ngaha anye tubigira umenga nyene abahungu n'abamacho bamaze kubona leadership de filles en fait ni leadership de filles quand même en fait hari ukuntu ikindi kintu hari je sais pas si cyane abahungu hari ukuntu biyumvira ngo genre bari macho ujya mboga ndamwereka ko namukunda gusa awe yacishima ayibona arashaka ibikini cyangwa ni natanda mwanzwe du texte d'amour n'ibyo banange nene ko mukunda gusa donne même son estomac vraiment umutima wawe ufite Shishito ufashe bimwereke oui en fait il faut juste que abakobwa il faut juste kuba donado par conséquent rero vu yuko abakobwa ariko tubabara ubwo hageze natwe basigaye bahebana yego none hariho abahisemo comme notre ami là kuvuga ati bon là ça commence none basha écoutez en fait iyo ugiye comme un petit chaperon rouge uraba attaquer dans ce monde de brut il faut que toi umutima ugumye parce que si tu y vas avec un cœur nyene il est innocent nyene uzoba blessé ça va te faire mal uragumye uroroshe uri akatuya en fait urumva singumye sinoroshe banyoroheje ndoroha bagumirije ndaguma nanje niko bimeze c'est comme ça arene wewe aragunye aroroshe muga orohashe non koroha basha il faut y aller avec amanuzenya amantiba kandi ikindi kintu regarde tout ça c'est la société qui nous a fait comme ça twakuze tubona ya isinga hanya turabona aba des hommes ils blessent umukobwa et puis ama honneur aja kuri bo comme si la fille est naturelle non arigirisha shaha non oya ikindi kintu basha c'est pour cela que tu tout développer le caractère ikindi kintu gituma dutaye umuntu kacu usanga umuntu araje genre umuntu uzenya ngo wewe ujya ko bazohebana tumva kuko aba yaratinye kwa kuntu abantu bose akubabwira ngo bazohebana nawe yari hayiti nanje ko mu bipfutsi ivyo bizoba duhebana ukamupersevera ku bintu ubona ko nawe biriko biraja bagenzi barambwira ko tuzohebana ndabereka ko tuzofa duhebana c'est ça wewe usabwa ati ngurumva ngo presya ngo arabitse ko dukundanye ngo yari yarambwiye ko tuzohebana tugenda mwemeze muzohebana bihageze
non en fait ni Bana bana tuzohebana. abantu kandi ikindi kintu uzamva twebwe abakobwa twumva ngo yamevye genre ngo twe tumeze neza ngo dako arameba genre canke hari ahantu yaguhevye ngo canke ariko hari ibintu rero tuba wumva mwakudaye n'umva n'amama iyo yamvitanye karibu uzomufize neza kazamba ngo je dukore n'umuntu nta nkubite ok genre uriko urademanda ko bakora gusa umuhungu atankubise niyosimva ndyohewe Ego. none c'est l'amour canke ni mu gisoda Muri iskame baraje. Iskame ni baki- baraje kubuana. Barabizima pour toi. ngo atanku je veux pas dire le nom ngabo ndababwira utankubise ngo genre ngo sishaka kuva ko dukundanye uri gusaba kuvugira iti ngoma utoshaka zitanga non en fait your mentalité ça doit changer on va entrer ngo en ngo 2022 genre ngo les kubera gens ngo bakunda iki rero ngo twa tuntu tw'inyuma genre ngo yagukubise ngo par après ngo aciye aza ngo gusa kigongo nyine ngo duce musaka nyine none pour cyangwa ko ari ashaka ajya gusaba attention kigongo zosubira ariko ashaka attention Abana yamukubita umunsi umwe yamukubita agapfa. voilà et puis ngo waziziki vraiment non c'est égal machin pour Vraiment. Aya, ça c'est bizarre. C'est même On trop. doit pisser de on rire. a très bon mieux on devrait penser que c'est pas tout le monde qui va bakunda amahera c'est pas tout le monde non plus baba babayeho kugira baganye ibintu genre barondera ngo inkundo ngo z'abahungu bafise amahera no donnez-nous du temps ça c'est l'occasion ça s'offre nyine urumva tu vas pas dire Ngo non non en plus ntabwiye ngo ntungo afise amahera non kubera l'argent et ça contrôle le monde voilà yayitwaye kandi quelque part c'est ce qui est vrai Quelque part, mugabo urumva umengo ahana nakavuga en fait atamahera hari n'umuntu ukunda hari. yo non ça je Non. suis contre non attends Hano ashobora kuba mukundana watamahera ufise urumva ukamubwira ati jewe sheri akakubwira ahubwiza ukuri akubwira ati je sheri nta mahera afise urumva ati aho hano yego oya même si utabibona tukora murashobora kuyaga akakubaza ni comment tu vis comment ubuzima bwawe n'ibiki même si umuhungu umwe ati je sheri ndakenye ahubwo ashaka ngo shop bwa nta mahera afise urumva umukobwa usa amahera twite ego kubera asanga uramuhaye il y a des choses ababyeyi bacu baba batubwira ati bisanzwe urashobora kugenda kuba umuntu afise amahera amagahera cyangwa ukagenda atayafise ukayaronka kuko nagikuga ngo ntesa ko ujya afise ataraza wakiyafise voilà voilà donc amahera arimuka uno musarino ejo ari hariya mugabo tes idées là ce qu'il faut c'est juste Ça avoir pas faut y aligner ça. le fils Voilà. tête il est bien préparé et le cœur aussi just bien préparé kubera vuga en amour nyene tout peut aragura ukomarage voilà ufite mu buzima biriko biraba shaho mu ntambara ugenda uzi yuko upfa Ukawukira. muga rero on choisit la vie mugabo quand on choisit la vie ngiye muri ivyo bintu il faut savoir ko imisozi haraba plan B kubera ikintu cyose kirafise ama avantage n'ama inconvénients kandi kirafise aho gitangura naho gihera donc si ça se termine ntuce kwiramanta ugire comme une madeleine urire non oui d'accord ça fait mal mugabo apprends à dépasser ivyo bintu kubera il y a des filles bariko baramene ku mutwe barize bapfuye et le gars c'est vrai oui voilà même que alors que le gars il est en forme et on écoute la forme et quand il est n'abagenzi biwe dis-toi ok turakundana mugabo après si ça se termine moi je continue à vivre avant de le connaître moi j'étais une fille ameze neza so mwabyumvise and proud okay ndabo ushaka kudansa defi azoze ngabwire ati ba nzoshobora bavuga n'abademoiselle afite genre ni twebwe turi vulnerable kurusha mwebwe la tugire tubana umuntu ashaka uhari kudebata kuri iyo suje parce que twebwe turivugiye au fait no dans notre peau aussi on observe kandi twavuze yuko abahungu batari vulnerable abahungu bari vulnerable kandi ahubwo gusa nuko vulnerabilité yabo c'est très difficile à voir ntibayafisha comme il faut en fait kugira uyibone il faut abantu baba cyane rwose en fait baba bavuga nti
genre Nta umugabo muhungu usigaye n'umugabo. bambane muri faiblesse Voilà. Voilà. Donc, bibaza ko ari ubuhonyi natwe rero twige kuba amadura kwiye. iyo bikenewe apana Iyo bikenewe. En tout So- cas, d'ailleurs, c'est risqué, il faut être dur. So, on est plus vulnérable kubera impamvu nyinshi twababwiye utu dupoids dudutire twinshi twababwiye mugabo reka dudiretre yuko tugiye ku bintu dushaka ku bintu twiyamiriye dushaka kwiyamiriye. Mwiyemere mube aho mube turi plus fort. agaciro Oui. twari tubayeho avant abahungu bose tubabaza batubwira gute kandi n'ubu il faut se relever hama ukagira Continue à vivre. continuer à vivre. Il y a beaucoup d'autres mecs bakurindiriye bashobora kugutraita mieux que uyu wundi yakubabaje yakudeseze. Bien, même les garçons, hariyo ujya mukobwa yakubabaje, va trouver une autre. Kubera votre fille, il y a une autre fille nyene ari ubyaye yamukubyariye. Oui, elle n'attend qu'elle soit jamais, il n'attend que toi. ari rero gususone kuri portail yawe uvuga ati bon voilà Narinje. that's kuvuga ngo aramutse voilà so c'est tout pour aujourd'hui dushimira abatumire bacu ni yarinde kwanza ari Nari Prince, l'autre Arlène. oui voilà c'était ma sœur ce sont mes copines copine ok tuvuge ngo c'est murashobora kuvuga icyo mushaka kuri iyi sujet parce que c'est ouvert c'est un débat ouvert Quand il y a beaucoup de choses à dire sur ça. peut-être muzogaruka mufashe n'est-ce pas tuzazana abahungu comme ça voilà comme ça muzomenya icyo ari cyo genre les relations Ego bidefende nacyo twidefende. Voilà. Voilà. Et ça voilà, c'est la fin. Merci de nous avoir suivis. Voilà, Mogira. subscribe Share. Comment. Alors, Mogira, kuri barre de notification. Kugira mukome mubona kajya ga cloche. Kugira mubona tugana twese twose tutose. tuje Kuri telefone yawe hejuru kugira byose bikume bibi kuri Bikurikiranire hafi. hafi. Merci les belles filles. merci aussi madame So, merci à vous, à bientôt et Ciao. mukome mukurikirana ibiganiro byacu. Ciao. Coucou.